Shalom shalom bakozi b'Imana muguwe neza cane nkuko mubibona kuri micro ni HIMBAZA Ange Delicia inyuma ya kamera naho ni Amadi Cappuccino. Uyu munsi ni umunsi udasanzwe ni ya televiziyo yanyu yama ibazanira ivyiza, ni televiziyo yama ibazanira guhimbaza biciye mu gutazira mu kuvuga ubutumwa. Uyu munsi twabazaniye ibikorwa bidasanzwe, tukaba twatewe iteka ryo kwakira umuririnvyi adasanzwe aje hano kubabwira kuvyerekeye ubuzima bwiwe no kubatumira mu bikorwa ariko arakora. Uyu munsi tukaba twabazaniye ibintu vyiza kandi cane nkuko mubizi. Kubataragira sabone ndabinginze, ni mwebwe babosi bacu dufise, kubataragira sabone ndabinginze bantu b'Imana kugira ko igikorwa cacu gishike kure, tucamamaze gishike kure hashoboka. Tubafise mwebwe nta nkeka tuzoshika kure. Bo reka duhe akanya kozi b'Imana dufise yivuge yongere abaramutse. Mpera mwiriwe na mwaramutse abakunzi bacu bariko baradukurikirana uyu munsi. Ndaramukije abantu bose bariko baradukurikirana, ndabaramukije kandi abifuza amahoro y'umwami wacu Yesu Kristo ngo abane namwe aho muherereye hose. Ego mama ku mazina nitwa Fabrice Barutwanayo. Ego nkuko babivuze ndi umuririnvyi. Kuba ariko baradukurikirana, kubashaka kumenya Fabrice ninde, Fabrice akora iki? Fabrice ni umuririnvyi canke ni umuworshipa, ni umuririnvyi arimba indirimbo zo guhimbaza no gutazira Imana. Ego Fabrice ni umuririnvyi aririmba indirimbo zo gutazira no guhimbaza Imana. Fabrice hambavu yo kuririmba no gutazira, Fabrice ufise nta kandi kazi woba ukora? Mu buzima bwa misi yose nsanzwe ndi umu entrepreneur. Okay. Usanze uri umu entrepreneur. Fabrice hambavu y'ivyo afise umuryango canke? Sinubatse nta muryango mfise. Okay. Nta muryango gusa. Ego ufise abavyeyi bose ni bon. Ego. Okay. Bo nyuma y'ivyo Fabrice yavuze yuko araririmba, aratazira, arahimbaza. Mbega Fabrice kuba atazi guhimbaza no gutazira nirihe tandukaniro ryo guhimbaza no gutazira? Ego cyane murakoze ku kibazo ciza. Ego guhimbaza no gutazira. Mu bisanzwe ntaratanga inyishu directement, ndashaka kuvuga kano kantu. Mu bisanzwe iyo duhimbaza turahimbaza Imana, tukavuga ubukuru bwayo, tukavuga iciri. Iyo dutazira naho ni ca gihe ushobora kumva babwira Imana, Mana ndakwita papa, ndakwita ndiho kuko ca gihe nari mu bibazo, ca gihe byari bigoye warahabaye, ndagutaziriye numva no kwita numva no guhira indi zina, ugahi izina Imana bivanye n'ico yakoze. Ariko burya ugiye kuraba ninavuga guhimbaza uze kumva gutazira, kandi navuga gutazira uze kumva guhimbaza. Kuko ugiye kuraba iyo duhimbaza Imana tuvuga iciri, mugabo iyo dutazira naho tuvuga Imana naho nyene, kuko Imana igaragaza iciri. Nimba Imana ari umwizigirwa igaragaza ubwizigirwa. Rero iyo dutazira tuvuga Imana yagaragaje iciri, ni kuvuga byose bituzana ahantu hamwe dushaka kuri point imwe mu konaha Imana canke gushira hejuru Imana yacu, mu gwicubahira Imana yacu. Iyo tuvuze guhimbaza cyangwa gutazira wumve guha icubahiro Imana. Ivyo byose bituzana aho hantu. Inje kintu cyo gituma navuze ngo ninavuga guhimbaza wumve gutazira, navuga gutazira none wumve guhimbaza, yani uze kumva ikintu kimwe. Ego. Okay, urumva yuko wewe ubwiye yuko abariko baradukurikirana yuko guhimbaza no gutazira c'est pas la même chose. C'est la même chose. Nico kimwe. Ego, kuko byose bituzana ahantu duha Imana yacu icubahiro, tukavuga ngo Mana uri nkuru. Navuze neza ngo iyo duhimbaza turavuga ico Imana iri ku buzima bwacu. Muga Imana ntishobora kugaragaza icitari, igaragaza iciri. Nimba tuvuga Imana ngo numukiza, nuko irakiza. Kandi kijije iba igaragaje kwagukiza kwayo, ibigaragaje iciri. Ego. Okay, merci beaucoup. Bo wavuze yuko uri umuririmvyi ahimbaza yongera atazira. Ubimazemwo igihe kingana gute mu guhimbaza no gutazira mwiyo carrière? Ndirimba. Ego. Bon. Ndibuka ko maze kwakira umwami Yesu. Nari nkiri muto mugabo bon nacenja muri chorale y'abana muri Sunday school. Mugabo ndibuka ko nico gihe nari umwana, mugabo nari mfite target yo kuzoba umuririmvyi myiza.
kandi umuririmbyi akomeye. Bon ndibuka ndafise umu grand frère w'umugitariste nakunda kumwigira ko cyane, yari umuririmbyi canke nkara abandi bantu bakumva ko ndabikunze. Bon nari umwana muto narumva ko ndabikunze kuva ico gihe. Bon ngenda ndafatana n'abandi baririmbyi mu nyuma ndaja muri team iraho yitwa Charles Band, ico gihe yitwa Kabodi, twari kumwe nabo bita ba Moise bashutera. Bon ndakora ico gihe nona nagiye ndaronka yani nuguruka amaso cyane kandi genda ndaronka ama opportunity yo gushika kuri gushobora kubona vya bintu nari nifuje. Ico gihe nabitanguye ndi umwana muto mugabo nagiye kubikora comme carrière kuva muri 2014. Bega Fabrice uyu munsi asengera mu ishengero irihe? Bon je nsengera muri Tabernacle Holy Gospel Church, eko iglesia nje twa Tabernacle. Eko nko kubifuza kuhamenya kubatumirira kuza kwifatanya nawe ko twumvise kuri umuririmbyi ahimbaza kandi akongera agatazira. Ego kubifuza kuhamenya naho mwaturangira gute? Ego iglesia nsengera muri yo Tabernacle Gospel Church nababwiye iri mu Kamenge. Bon hariho iziri mu bindi bibanza mugaje CJ iri mu Kamenge kuri RNM kuri Gare du Nord haruguru yaho bita Kwibuye. Haruguru gato ya garage bita Chez Auguste ahantu bakati ibintu vy'ibiyo bahita kubiyo. Yego ni hiri quartier n'igituro kuri RNN. Yego okay murakoze cyane. Akandi kabazo nari fise ndababaza, twumvise yuko ahanini niko uba uri umuririmbyi ahimbaza niyo sije iguma igaruka, nta mpambamye uhora uhura nazo, nta bintu bihora bikugora mu kuririmba no mu gutazira. Ushaka uyu munsi ndashaka kuririmba aye ndashaka kwifuza kuja kure, nta kintu uhora uhura naco nk'ibibazo? Intambamye zirahari. Yego intambamye zirahari. Bon musanze uko urazi ko ngaha mu Burundi icambere ntiturashobora kugira ama studio meza cyane kuko usanga materiel za studio zikuye zose. Bon nayahari usanga rimwe na rimwe jewe ashobora kuba ngora kuyariha. Bon iyi ntambamye hari nabwo intambamye yo uburyo ngize ntanze umuco cyane uburyo mu buryo nyene bw'amafaranga. Yego niyo ntambamye cyane hari kuko bon hari n'igihe usanga wifuza gukora ibintu binini, concert nini, sonorisation nziza, stage nziza, ibintu byose bimeze neza mugabo ukacu usanga nkasanga sinshoboye kubishikira kubera iki nta buryo mfise. Yego nizo ntambamye mbona. Mbega Fabrice uyu munsi arafise management? Nta management fise. Yego okay. Fabrice wafise album zingahe? Na album nimwe mfise kiretse ko hari yo ndiko ndategura gukora. Yego mugabo mfise indirimbo gusa mugabo na album mfise. Ku bakunzi bariko baradukurikirana ku bataragira sabone ndabinginze ndabasubiremo rimwe babosi bacu mushaka ko uyu munsi radio NARAV igera kure, radio television naho vigera kure, ni mwebwe hamwe natwe ndibaza yuko tuzoshika kure kandi kure cyane hashoboka. Akabazo kandi mbaza Fabrice. Yego mbega uyu munsi utuzaniye iki? Ano munsi ikintu nje nzanye ni evenement canke igikogwa mfise ku munsi wa Mungu tariki 12 z'ukwezi kw'icenda. Yego ni evenement yitwa Worship Melody. En sigle ni WOM. WOM. Okay. Wumvise WOM nze wumve Worship Melody. Yego nico kintu gishasha nje hano muri studio za NARAV nzanye. Yego kandi nzanye abakunzi banje. Yego kuba ariko baradukurikirana nababwiye ko ibintu biryoha kandi bitera bije imbere cyane. Uyu munsi Fabrice atuzaniye evenement kandi ikomeye cyane. Mbe Fabrice ndakubaze iyo evenement ni wowe nyene uzoba uriko urayilansa canke hariho abandi bantu muzoba muriko murakorana? Bon evenement nabwo nayiteguye ku giti cy'wanje cyangwa gato cy'wanje nje nzoba ndiko ndayilansa, ariko hari abandi ba worshiper ba musiciens abarinzi batandukanye tuzoba turi kumwe aba pasteur tuzoba turi kumwe bazoba baje kunshigikira.
ego Okay, nta migwi y'abaririmbyi muzoba muri kumwe? bon barahari aba artiste tuzoba turi kumwe bazoshobora ku present ego Dukeneye aba invité nyimba atari akabanga murashobora kubatubwira? ego birakunda ko ndababwira Ni bande? hari Ahumeri Ishimwe benshi bazi ku izina rya Dume, umuhungu munini cyane muremure abyibushe abikora neza cyane. Yego. Bon no worship leader mwiza ava muri Église des Amis Kamenge, imishinga y'abagenzi hajya mu Kamenge. Yego hanyuma hari undi yitwa Chris Kevin Ntwari nawe nyene ni worshipper mwiza cyane abikora neza umwana w'Imana. Yego ava muri Impact Life Ministry. Yego okay. Hanyuma hari n'undi rero nawe ni special cyane nibaza ko bon ni ibintu abantu baba batari bamenyereye cyane no mu musicien yitwa Ismail Bigirimana, ni umupianiste akongera akaba no mu hinyanyuzi abo twita aba producteur. Yego producteur agira audio. Yego yitwa Ismail benshi bamuzi ku izina rya Jazzy. Umupianiste mwiza cyane cyane bakamwita Papa Bigi. Bon yakoze album bita yise Mimbaho no kuba misezerano na album y'ama instrumental iryoshe cyane uriko urabimviriza vraiment ko kurahimbaza Imana. Yego nawe nyene ntazoba hari na orchestre mufasha gukora n'abaririmbyi bamufasha gukora n'aba musiciens bamufasha bakorana nawe nyene ntazoba yibereye. Yego ndiko ndumva neza yuko wahisemwo abaririmbyi bo bava muri no kandi bava muri Sud. Mbe Fabri akabazo kanje naka ni kubera iki wahisemwo abo baririmbyi? Dufise abaririmbyi benshi hano mu gihugu cy'u Burundi ba gospel, ni kubera iki wahisemwo abo? Bon harakantu kambere batanguriye ko ngo bo muri Nord na muri Sud. Bon ikintu cambere jewe ukuntu nkora umuziki wanje canke ukuntu nkora igikorwa canje cyo guhimbaza. Bon ndabikora cyane ntisunze amakarte. Bon canke ntisunze amaregion muganda bikora kugira ngo ibyo bintu bishobore gushikira abantu bose kandi no mu gutumira. Bon nakabazo abantu bakunda kumbaza banambagije nakare ega ti kubera iki wahise mwabo. Bon mfise abagenzi benshi babaririmbyi barimba neza abawoshipa beza n'ukuri kandi batahura uwo mutima wo guhimbaza Imana abamizisiye beza. Ariko nagoma mvuge ikintu kimwe, burya iyo umuntu akurondeye cyane akakwitura suko uburi wa mbere ubikora neza gusumba abandi, ariko nuko haba icyo ufise akeneye. Yego bisigura ngo abakunzi ntibahera mu bindi. Yego uno munsi subi nyuma gatoya ine edition ya kabiri nzoba nkoze. Edition ya mbere yabaye umwaka uheze nakoranye n'abandi baririmbyi aho bita Kevin Abintore no bita Ahmed Jo iradusubije munaho nkoranye nabo no mu kindi genza ashobora gukorana n'abandi. Yego hanyuma bon abo nibo narongorewe ko uno mwaka gukorana nabo kandi barabinyemereye kandi barashikiye kandi bizoba bimeze neza cyane ibyo bwite ndavyumva. Yego ahantu hazoba hibereye Ahmed ba Keve n'abantu babikora neza cyane. Yego akabazo kandi shaka kukubaza, uriyumviriye gukora uyu munsi iyo evenement niyihe verse yo muri Bible uvuga ati jewe iyi iriko impa gukora ibi iye niyihe uhagazemwo verse yo muri Bible? Wow. Burya bino bikorwa ibikorwa bwa mbere biraruhisha cyane kandi mu gihe uriko urabikora hatari umuhamagaro wawe uca ubiheba. Ikintu cya mbere bisaba no kugira conviction y'ivyo urimo. Ndaza gushikira ikibazo wambagije. Icambere bisaba no kugira conviction y'ivyo urimo ukemera no kuriha ikigudi cyose bisaba. Mugabo twe turabana b'Imana cyangwa Imana avuga neza ngo abarongorwa namwe nibo bana b'Imana. Rero verse impusa gukora ivyo bintu ituma ntadende bukigwa. Ituma naho imaginary mfise ntayibonye nto biheba no bandanye ni yahe. Ni verse iri muri Zaburi igice cya 37:5 havuga ngo ngukorere uhoraho urugendo rwawe rwose no kubishitsa cyane no kubikora zobikora. Jewe rero niyo verse infoctisha ituma
numva no bandanya no persevera gose yego nacagiye mbona ko bigoye aha vyanse kuko ikintu gikorwa kandi satani agwanya satani yabigwanije mugamuga ngo nakoreye uhoraho urugendo rwanje gose kino gikorwa ni Imana gitanguje muri jewe kandi nizoshobora kugisozera Imana itaravuga ngo reka sinshobora kureka kuko hari Imana ishaka ko kunshikako yego verse nizera ko yumvise yego nayumvise bakunzi bacu tuko turagera ku musozo w'ikiganiro ni wa muririmbyi wanyu ni ca kiganiro canyu ni ya televiziyo yanyu hamwe namwe nababwiye yuko tuzoshika kure kandi kure cane hashoboka mwibuke kugira kuba ari abantu bakicugurura ino televiziyo mwibuke kugira sabone j'aime yanyu irakenewe na commentaire yanyu irakenewe Fabri wavuze ko uri umuririmbyi ahimbaza kandi atazira turakeneye akapera ego ko ndirimbiya iyo ariyo yose reka ngire akapera kuri ku ndirimbo nise we walk in faith n'indirimbo mperukira ko gusohora guciriyemo gatoyi ni gwawe cyane niyo wanje okay yego ngoma ndirimbo yiwanje kandi ntarayiririmba nanjye reka ntumira abantu kuri channel yanje ya YouTube yitwa Fabrice Barutwanayo wandika we walk in faith by Fabrice Barutwanayo ushaka kucawongera ko warm ucumbona ego hanyuma indirimbo yitwa we walk in faith ngoma ngire we lift our hands to worship you in the presence of your glory. We lift our hands to worship you in the presence of your glory. We walk in faith in the victory. We were. Murakoze cyane ndumva ibintu ari sawa bro. Tuko turagera ku musozo w'ikiganiro nakahe kajambo wobwira abakunzi ba radio television NARAV n'abakunzi biwabo basanzwe bagukurikirana. Ego ku bakunzi bakora dukurikirana akantu babwira kubembita ino dimanche vraiment ntuzocikwe kumuntu akunda umuziki kumuntu akunda guhimbaza kumuntu akunda ijambo ry'Imana aze ahashike bon evenement izotangura isaha 9 z'umuhingamo ihere isaha 1 y'ijoro ni kuvuga dufise amasaha 4 tuko turahimbaza Imana ndatumiye umuntu wese kudacikwa niyo opportunity turonse iyo ndimbo meje kuririmba vuga ngo we worship you or we lift our hands to worship you in the presence of your glory vuga ngo mukubaho tutaritse ibiganza tuguhimbaza mukubaho kubwiza bwawe nikuvuga ngo tuko turahimbaza mukubaho kubwiza bw'Imana Imana izobira hajya ahantu rero ndabatumiye cyane ntuzosubira inyuma uko waje ubwiza bw'Imana buzokurasira muri kiya kibanza yego hariho abantu bakunda kwidoga bakavuga ati abakizwa urumva imisi yose wabana ati abakizwa amasaha ntibaba ku mwanya ibiki n'ibiki numvise wambwiye yuko ari amasahane atarenze none by'ukuri muri suko mwebwe mutangura ku masaha ku buryo abakunzi biwacu abazoza kugukurikirana uwo munsi abazoza muri evenement banyotewe kumenya Imana yuko bazosanga by'ukuri muri ku masaha icyambere Imana yacu ni nyarutonde yego kandi jambo y'Imana rivuga ngo ikintu cyose n'umwanya wacu nikuvuga ngo nimba twashizeho amasaha mu nteguro yacu no kuyubahiriza cyo mu byo dutegura no kuyubahiriza yego tuzokora ibishoboka byose mama yose ashoboka kugira ngo isaha 9:15 tube dutanguye wewe ubumurije abazoza muri evenement ubabwira yuko tuzotangura ku mwanya bizogenda neza cyane hariho abo baba bafise ikibazo bavuga nti mbega muri evenement yawe kwinjira na mahera canke ni kubuntu yego cyane icyo ntari nibutse kuvuga evenement ni kwinjira ni kubuntu kwinjira no kubuntu
yego. Nkundira wongere wibutse abakunzi bariko baradukurikirana ubibutse ikibanza hariho abazova nko muri ville, abazova mu bice kanaka, ukungene bazoza itinerere bazofata iyo ariyo. Ego. Ikibanza aho tuzokorera ni muhiri wacu kuri eglise wacu. Ego. Tabernacle Gospel Church mu Kamenge kuri Gare du Nord, ahantu ibarabara rya Gasenyi ridugira na RNA aho ridugira ucucare kuri RNA ni haruguru yaho bita kuyibuye. Haruguru gato hari garage bita Chien Auguste. Hari na n'indi parcelle bakora ibintu by'ibiyo, bakata ibiyo bahita ku biyo, ni parcelle ikurikirana no ku biyo rero. Yego, hanyuma kuba bavuye muri centre ville cyangwa bavuye za Kanyosha bafata bisi ya Gasenyi, fata bisi ya Gasenyi ikakigushikana aho bita bavuga bagushire kuri Korosi kujya mbere rya Heha. Yego, ucuduga gato ya kuri RNA ukacukurikirana ya adresse nyene yaruguru yo kuyibuye kubiyo ucubona eglise yacu. Ku bakunzi bacu ndizera yuko muzoza gushigikira uno muririmvyi ahari ku bwanyu kandi kubipfuza kumuteza imbere. Yababwiye ko ata management afise, muhari kugira mu muteza imbere bantu b'Imana, muhari kugira mu supporting mu bintu kanaka. Urumva yuko ibintu byose ari wavyikorera kuko kwiyumvira gutegura evenement en tout cas ni ibintu bitoroshe. Fabrice, tugushimire cyane. Ego, naje ndabashimiye cyane kubona mwatwitavye mu bwami bwa radio television NARAV. Ego, murakoze cyane Delicia na televiziyo yose, asante sana. N'undi munsi murahawe ikaze cyane. Merci beaucoup. Ego, tuzoba turi hano. Ego. Bakunzi ba radio television NARAV, turahejeje ikiganiro cacu tubibutsa yuko kugira sabone irakenewe ku bwanyu. Nukuri nababwiye yuko tutategereza gutamba twirorera, muhari mwebwe ndibaza yuko ibintu byose bizogenda neza cyane kandi cyane turi kumwe namwe tuzoshika kure kandi hashoboka. Sabone yanyu irakenewe, kaje gakengeri nyene ni ku gaklikako murabizi. J'aime yanyu irakenewe, commentaire yanyu ico mufise ico mubaza cyose turahari ku bwanyu tuzobishura. Murakoze cyane, tubashimire kuri mikro nkuko mubizi ni Ange Delicia himbaza, umutumire twari dufise ni Fabrice, inyuma ya kamera naho hari Amadi. Murakoze cyane, muhezagirwe, muraba grave, murabanyamugisha. Imana ibahezagirane, iduhezagirane namwe.